bakunzi ba B-Info mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abari muri Afrika muri rusange tutibagiye abari Burayi Amerika Aziya reka mu mpande zine z'isi tubaramutse tubahe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha uriko urarabirako kino kiganiro nkuko bisanzwe turaje tubereke twe mirongo y'urugamba ubona yuko twari dusa n'abateko barababwira byinshi kuko ikiganiro cyatambutse cyari cy'igiswahili ndazi abenshi abasha kuba batagitahuye ariko ndazi bwana musanza ko bafasha kugira ngo ashobore kubashirira mu rurimi ruza kumva bose cyari kiganiro yari yatumiwe mu FARDC umusirikare wa FARDC wa nyawe apana wigira mu ariko ipete rya kapitene mu kapitene atari n'umuwazarendo mu kapitene mu kapitene nuko mbere ko mo sasa muza kuza kukibacho iganiro mu buryo bwirambuye cyangwa ku munsi wejo reka twanze dusibire ku mirongo rugamba hari byinshi biko birahavugwa kandi novuga yuko bidasanzwe imbere ko twinjira mu kiganiro cyacu ntango yenda kuramutsa bwana musasanguze urakoze cyane bwana journaliste nizire ko umeze neza kandi kuva mu gatondo niho tucicana muri studio ego ariko ko biri kose ndazi ko wagize ibihe byiza ego reka nce ndamutsa abari ko barabana natwe muri kino kiganiro nizera yuko namwe mukomeza kugira ibihe byiza ego ndabipfurize isabato nziza cyane isabato twinjiyemwo ize kubabera y'umunezero inabazanire n'umugisha ku bakongomani n'abakunzi b'igihugu ca Kongo ndabature akarembo kitwa Yataisha na karembo gashasha kagiye ku rubuga wa YouTube uyu munsi ndaza kwashira link muri commentaire Yataisha indembo y'abakongomani kabisa ibyo biye muri ko muracamwe bizohera sinabakongomani gusa simurebye n'abantu bose bariko bacamwe bitameze neza abantu muri ko bacamwe bitameze neza ndakabatuye kano karirimbo mumenye yuko ivyo bihe murimwo sivyo mugomba kubamwo kandi noneho muzirikane yuko ikigira intango kigira niherezo bwana musanguzi sinonge navuze ko iyo ndimbo Yataisha ni indirimbo ugerageje kumviriza ivanye n'ibibazo umuntu wese agendana navyo ushobora kwisanga umengo bavuze ivyiwawe uko mbe nawe wayumvirije nakaririmbo keza vraiment gasobanura kuguicizere cy'ubuzima bigatuma imwe washira ku mutima cyane ugaruka mu nzira nyayo ukarika gupanika cyane gutwagwa nibihe uburimo rero ko abantu batarakumviriza ni Dushime Music Group niyo novuga niyo group yagateguye neza igashira habona rero kuno munsi w'isabato tuze ugasangira ndetse n'aka weekend kuko nakaririmbo kameze neza cyane bo ni nakaririmbo gakoze mu njana imeze neza yoroheje kare mu dio mu byukuri uri kuri akumva nkuko journalist abivuze urumva yuko mu byukuri gashobora kukwibagiza ibihe bimwe n'ibindi ngo burimo canka waciyemwo bitameze neza nuko katwibandanize bwana musanguzi kumbure turabaha link ma group yacu WhatsApp abataye ma group nawe tubasha muri commentaire ya mbere kugira ngo bakurikirane kano karirimbo keza ka Dushime Music Group bwana musanguzi uno munsi kuri no mugoroba ndashaka tutebe cyane kuri Mwenga ni territoire iri muri Sud Kivu nahantu hamaze imisi ariko harabera imigwano nuvuga ko idasanzwe inyeshamba ziratera zigategwa hamaze gusiga ubuzima inyeshamba nyinshi hari amakuru anavuga yuko zimwe mu nyeshamba zoba ziriko ziratekera kugira ngo zive muri Mwenga ariko nitubizi yuko ari ukuri kwa nyawo bwana musanguzi iyi mega turaza kuyiganira ko tunayage kukijanye n'ikiraro izinyeshamba ngo zisanzwe zicako cyane vyatuma zoroherwa mu kwiyunguruza ngaha muri Mwenga ico kiraro wazarenda makuru dufise nuko ubu tuvugana yamaze kubigisenya yamaze kugita hasi ariko bwana musanguzi singomba kubicisha amajambo turashaka utubwire situation actuelle yo ngaha muri Mwenga urakoze cyane bwana journaliste ndagomba ngira ikintu mvuga akumbure kino kiganiro abagiye kugikurikirana muraza gutahura iyi ntambara yo muri Kongo ukundi kuntu mutare muyize mu yindi image sivyo mu yindi image kandi mu byukuri ni ibintu bibabaje cyane gose kandi biteye n'agahinda mfatiye ku kiganiro nakoranye n'umusirikare wa Kongo ari ku ipete rya kapitene yashoboye kuvuga ibintu bamwe twahora twumva mugabo tukibaza yuko go bari urusaku buriya izi ntambara mu byukuri zateguwe kuva kera cyane gose zateguwe
kuva kera. Umusasanguzi Mwenza niwe yaratubwira yuko ngo hari ukuntu igihugu cy'u Rwanda kirema population yabo mu kindi gihugu. Kandi buriya nako tuteravye neza ngaha mu Burundi. Turashobora kuzokwisanga hariho abantu igihugu cy'u Rwanda cyaje gutera ngaha mu Burundi. Franchement parlant, birashoboka. Kuko ibi byarabaye muri Congo, plus précisément muri territoire ya Mwenga, territoire ya Fizi, territoire ya Walikale, territoire ya Masisi na Ruchuro. Aha ibi byarabaye. Sivyo? Mugabo kumbure ntituglobalize, reka tugume kuri Mwenga gusa nko wabivuze. Hama abantu ntitubacange bamenye bimwe n'ibindi. Kuva mu mwaka w'igumbi kimwe nako mu mwaka wa 2016 igihugu cy'u Rwanda cararungika abanyarwanda mu gihugu ca Congo. Sivyo? Ni leta yabarungika. Eden kuva 2006 apana 2016. 2006 leta yarungika abene gihugu mu gihugu ca Congo. Plus précisément hano muri Mwenga. Bakagenda muri Mwenga abasivile, mugabo ngo inyuma y'igihe bagasanga bahindutse abasirikare. Babandi binjira abasivile. Baja kuraba bagasanga bafise ibibaranga byose by'umukongomani. Byo kwitwa umukongomani arabifise. Leta y'u Rwanda aba bantu yarungitse muri Mwenga yarabahaye amafaranga yo kugura agataka. Kugura amatongo, amaparsera, amatongo yo kurimamwo aha muri Mwenga. Sivyo? Uyu musirikare yavuze ko ngo bagize iperereza basanga uwabaha ibyangombwa byo kwitwa umukongomani ni General Pacifique Masunzu. Niwe yabibaha. Sivyo? Haro n'ikindi kintu yatanze, ikindi kintu novuga yerekanye na censanga nico. Mfatiye ku ifoto nabonye ejo hari ifoto yasohotse muri y'umu FARDC muri Mwenga afise impene nyinshi ku biziriko ariko arakwega n'inkoko. Aho bavuze bati ngo abasirikare ba Kongo muri Mwenga nibo baraborozi gusumba abene gihugu baho. Ngo kuko bariko bahungana intungwa zabo. Mwenga isigaye igaragara. Yari mu FARDC n'abasirikare ba. So bivuze ngo aba banyarwanda baza hano muri Mwenga, baje gutegwa hano muri Mwenga, no kuvuga aba bagura amasi barimamwo, baguraho kuba bashika bagira iki, baja mu bworozi cyane. Uburi misi kirenga, mugabo ubworozi bwari kirenga, ku buryo ngo hageze igihe bakeneye kuvuga ko ari population rwandaise. Bavuga ngo bamwe baborozi babakongomani baborozi. Sivyo? Babashitse kugira iki kuvuga ko ari abakongomani. So nako abanyarwanda. Aba rero barinjiye muri Mwenga barahaba kabisa, hagera igihe bacika abakongomani bavre kuko barinjijwe no mu gisirikare ca Kongo. Apana bamwe bo kwa Rurankunda wapi abandi, apana bamwe binjira ku mamixage y'ibirobere n'igisiga ca Kongo. No, binjira abanyarwanda hama bakaronswa ibyangombwa bya Kongo, bakinjizwa mu gisirikare ca Kongo. Kubera ko bagenda bafite n'amashuri benshi, wasanga ari aba ofisiye. Aba rero nibo bariko barakina ikarata ku rugero ruteye ubwoba aha muri Mwenga. Nukuvuga iki? Aba ofisiye bari muri Mwenga bose nabahashizwe kuva 2016. Cyangwa 6. No. Kuva 2006 niho batangiye kwinjiza buke abene gihugu. Baza gucika abakongomani. Kuva 2016 naho abasirikare baharire komanda, aba ofisiye abakibo, donc nabahashizwe kuva 2016. Bose ni aba pro Kabila. Aba bose bumve ngo naba pro Kabila. Aba rero
nibo bafukamye mu nda abasirikare bato bato b'abakongomani aba binjiye muri buno buryo nibo bafukamye mu nda abasirikare b'abakongomani. So muri Mwenga uti rero byifashe gute mwidonido? Nayo nshatse gutanga aka ka introduction bumve Mwenga hari aba FARDC bagute. Donc ikigo kiratera ibibazo, ikigo kiratera ibibazo. Voilà, coalition ya FARDC muri Sud Kivu bari bararahiye bararengwa yuko atanyeshamba zizosubira kwa avansa. Ibi bari babigize indahiro kukaba nkako kuva mu kwezi kwa kabiri intambara zaraba muri Kaziba bagasubira inyuma, no muri Mwenga zarigeze kuhaba barasubizwa inyuma. Nukuvuga barabarasa bagasubira inyuma, babarasa bagasubira inyuma. Mugabo kuri incuro bariko babona inyeshamba zinjira ku bwinshi aha muri Mwenga, umengo zinjira muhizi, sivyo? Ku buryo uravuga ngo donc M23 yose iri muri Kamanyora yirongeza muri Mwenga kubera ko barafise amayira ari sûr bacamwo kandi arimwo aba FARDC mugabo badashobora kubarasa kubw'itegeko. Abava muri za Bukavu abava he bose bariko bisuka muri Mwenga, barahiye barengwa yuko bagomba kwigarurira Mwenga kuneza canke kunabi. Ariko ku rundi ruhande turabona FARDC yamaze kwigabura cyane gose. FARDC ubu muri Mwenga bari kubiri. Aba FARDC bakorera ku makomandema ya vrai FARDC n'aba FARDC bari kubakorera kuri komandema ya Wazalendo. Akano sinzi kukumva bona journalist. Harabo aba FARDC urumva bameze babaye nk'abazalendo. Nshatse kuvuga ngo aba FARDC bakorera kuri komandema y'igisirikare ca Kongo ubu bose barasohotse muri Mwenga barirutse. Ni babandi bafata intungwa, impene, intama, inkoko, baca no mu by'abene igihugu bariba baragiye. Kandi amakuru dufise nuko aba ntugire ngo baja handi canke baja hehe, bagenda binjira muri M23 baca biropria bagaca bagenda bakinjizwa muri M23 bagaca babahindurira guseruka tere ko yakoreramwo bakaja gukorera mu yindi ahandi. So ibi rero byateye confusion nini cyane hano muri Mwenga, aho n'inyeshamba zagiye kugira ikibazo rero. Uti zagiye kugira ikibazo nyabaki? Zari zifise amakuru yuko atantambara iza kuhaba ikomeye, kuko rekomanda bari babwiye yuko aba FARDC bose bamaze kubashira ku murongo, atamu FARDC no marasa. Aba Wazalendo na FDNB bahari bari kurushi ntibashobora kurezisa. Mugabo baca baza gusanga hariho aba FARDC baba vrai Congolais banse kuva muri Mwenga ngo bakurikire ibifobagano by'aba FARDC. Ababwiwe ngo muce mwiropera muveyo, mumvise baje baragiye. Mugabo mu kugenda hari jambo baguma babwira abandi aba Wazalendo na FARDC ba vrai na FDNB bababwira bati duhagarare aha naha tuzibire izi nzira nyeshamba ntidishobora kuharengana. Byabifobagane byo byabishura ngo tuko museselofe bari muri seselo, hakuna kupigana, turi nta kugwana, turi muri seselofe. None seselofe iraba FARDC gusa niraba M23 ibaze. Ibi rero byace bituma aba FARDC baba vrai Congolais ndabite ko il se rebelle contre amakomandima bari kubahabwa na reswandiza recommanda de FARDC, kuko deje ubu ntibabemera kabisa. Uriya musirikare n'ikindi kintu yavuze gihambaye, yavuze ngo amatora yabaye muri Kongo. Umva amatora ubyumve, yagaragaje ko Tshisekedi nta n'umudepite n'umwe afise, bose yasanze n'abanyarwanda. Bivuze ngo nta n'umofisiye n'umwe afise, n'abanyarwanda. Donc Chirombo ni nk'agati gashinze mu bugaragwa canke mu ruzi.
bivuze ngo rero aba ba FRDC novuga banse recommandement zibabwira ko bagomba kuva muri Mwenga nabavuga ko bobo araba Kabila nako plutôt araba Chirombo bagomba guharanira inyungu z'abakongomani nkuko Chirombo aronderera iterambere igihugu cha Kongo so utirero biraherera hehe twabonye amasana matandukanye ariko yerekana ko muri Mwenga centre habaye panique bya vrai twabonye ama video wa FARDC ko bariruka muri Mwenga centre FARDC bariko barayanyaga mu gihe inyeshamba z'u Rwanda zitaranegereze na gato kuri Mwenga centre aba bariko barayanyaga ni babandi juste bafise politique imwe yo kurema ubwoba mu bene gihugu abene gihugu bamaze kugira ubwoba baca basinyara inyeshamba ati aha cyamaze gucamwo vene entre ibi nivyo vyabaye muri Kamituga muri Kamituga inyeshamba zabonye ko zidashobora kwagaba ibitero zabonye ko zigavye ibitero Sukoyi n'amadrone biri mu kazi kose kandi kitucemeranye kabisa Sukoyi n'amadrone muri Sud Kivu biri mu kazi kose sinzi nimba uzikomanda atari muri bya bifobagane mugabo amadrone agwa muri surveillance na bombardement Sukoyi memema baciye bakora iki aha muri Kamituga baciye bari mu bwoba mu bene gihugu sinukure mu bwoba gusa mu bene gihugu babashize ko pressure barabasohora mu mazu ku nguvu abene gihugu bariruka ibi byakoze FARDC aba ba FARDC bibifobagane babakabiliste barasema ubwoba mu bene gihugu abene gihugu bariruka amashamba barashwiragira zanye shamba zicazigira iki zica nazo zija hamwe n'abene gihugu sivyo ngira ngo mwumvise ama audio atandukanye yagiye aracicikana kumwangurukana mu itandukanye aho bariko basaba ngo FARDC ntihaviduza Sukoyi ngira sinyeshamba ziri mu mashamba ngo kuko ngo ziri kumwe n'abene gihugu bazoba bagomba guhonya abene gihugu uranyumvira ibi bintu bwana journaliste abene gihugu bakingiye inyeshamba rega niko byagenze no ngaha muri Kamituga abene gihugu bakingiye inyeshamba ariko uko byagenze kose Kamituga ntabwo barashobora kuyigarurira byarinze rirenga intambara ikiri jejejeje waza ngira ngo mwabonye ama video menshi yaba wazandi batandukanye bakova mu mingi itandukanye bisukano Kamituga ku isoko baza n'amamoto uri nabaza n'amaguru donc baje kuzibira kabisa inyeshamba ntizishoboye kugira iki kuguma za advancing so mu kirundi bavuga ngo ibuye ruserutse ntiribarecisha isuka cyane gose uyu mukenyuro ko amaze kuja ahabona ubwo rero hasigaye yuko bawukenyura bamaze kumenya byapfiriye hehe biriko birapfira hehe ico nico kiba kigoye ku rugamba umaze gutahura aho biriko birapfira aho byose ubwo kubikenyura biba byoroshe nuko bwana Musanguzi tukiri ngaha nyine muri Mwenga nababwiye mu ntangamarara yuko wazarendo yabomo ikiraro cy'uruzi Rwindi ni mu gace bitwa Kashaka nyine muri Mwenga abo bazendo buko bavuze yuko iki kiraro cifashisho cyane nizinyeshamba mu kwinjira cyane muri Mwenga bwana Musanguzi ugerageje kuraba cyaye kumviriza iki gikorwa c'abazarendo tugihe amashurwa ngana gute aba wazarendo nubwo hakiriho abantu batafise ko amakenga tureke nibyo nubwo hariho ibikorwa sometimes bakora bitari byiza franchement parlant bariko barakora ibikora inka bariko bariyumvira rugabo cyane hano muri Rwindi iki kiraro babomoye dabone ikiraro kumbure nuko woba utazi sanamu yacu cyangwa utakibonye ni kiraro bacisha ko imodoka sivyo cari kinini imodoka zitwaye amamunisyo imodoka zitwaye abasirikare niho zaje mu kumena kino kiraro bo bavuga bati turakimenye ko musa abamaze kwinjira babafyondereyo bataronka ramforo ije mu buryo buri direct ubwo
dushaka twiga ingene tuza kuzibira izindi nzira bazita ngo ni inzira z'igishenzi sibyo inzira z'ikirundi voilà ye baca biga ingene bazibiza inzira z'ikirundi mugabo iyi nzira yarenganamwo amamodoka amabrende n'ikitusa bayiciye kandi akuse bwana journaliste yuko hano muri Mwenga nyeshamba z'u Rwanda ziramaze kwashikana amabrende ibifara erega bari bakenyeye wumve ngo bari bakenyereye urugamba yari yagabwe kera ahubwo no kubona hageze magingo aya Mwenga batarashobora kuyirukanamo kwa CFRDC n'abagabo ko wa CFRDC bagwanye kigabo nkumenyesha ikindi kandi yuko muri Kasika niho abantu benshi baguma bavuga niho abantu benshi baguma batunga urutoki cyane gose kubera ko bari bazi ko hari Fedenebe niyo mpamvu batunga urutoki Kasika haraguye inyeshamba ziteye ubwoba Kasika haraguye aba RDF benshi no kumenyesha ko banashaka n'uwarayoboye urugamba aha muri Mwenga yaguye hajya muri Kasika umushefu de command wama operation yaguye muri Kasika amahirwe bagize nuko bamurashe mu gihe bari amasasu yari menshi komsa waza na Fedenebe bari ropriya baza kugaruka barekipeye ibiziga by'aba ofisi y'abanyarwanda niyo mahirwe bagize sino kabisa tuba tuyafise haraguye indiri y'abasirikare ba RDF hano muri Kasika bwana musesanguzi mbona tabi nivyishi twega ngaha muri Mwenga kumbure amakuru acariho menshi tugomba kuyaga kuri no munsi ndabona ibindi nivyinshi ngaha bwana musesanguzi reka unkundire nyamba atakindi twongerako duseze bariko baradukurikirana kumbure dusimbire mu bindi bicona yuko amakuru ari menshi urakoze cyane bwana journaliste reka tubike banure kumbure turashobora kongera no mu bindi biganiro abo twabiko turabana muri kino kiganiro no kurikace shimira cyane mwebwe mwese twanyuma kino kiganiro ndibaza isango n'iryo mu kindi kiganiro bye bye